Reka subire ndabaha ikaze mwese nshuti banywanyi bacu mukunda kandi mugakurikira amakuru n'ibiganiro dutambutsa kuri ishene yanyu Imwe Rudende Isange TV, ishene bashikiriza amakuru n'ibiganiro biba bigezweho kandi biba byagura amatohoza mu rurimi rw'ikirundi. Reka rero mbahe ikaze mu makuru yacu yo mw'iri joro, hakaba ari amakuru aba yiriwe avugwa mu bisata bitandukanye, haba muri politiki, mu nkino, mu ndero, iperereza, agateka kazina muntu, makungu ya kure ndetse n'andi makuru yose aba ariko aravugwa ngaha mu kibano. Reka rero mbahe ikaze mu makuru yacu yo mw'iri joro, akaba ari amakuru cyane cyane araza gushimikira ku ngingo nkuru zikurikira. Amakuru yacu turakatangurira muri politiki, aho tuza kurabira hamwe mu bijanye n'imigenderanire, tukaza kurabira hamwe mu rugendo umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye yari yagiriye mu gihugu kibanye ca Tanzania, aho yitabye ibirori byo kwimika umukuru w'igihugu ca Tanzania Samia Suluhu Hassan, nyuma yuko yatsinze amatora ndetse akaba ari we agiye kurongora ikiringo ca kabiri arongora igihugu ca Tanzania. Turaza kubigaruka ko ku buryo bw'idonido, tuza kurabira hamwe ndetse na bimwe muri ko biravuga ko ho hari kete urongoye igisirikare c'u Burundi Prime Niyongabo yamwandikiye, ariko aramugabisha ko atagomba gusubira kugaruka mu gihugu c'u Burundi kubera ko ngo igihugu camaze gufatwa. Bitoza kubigaruka ku buryo bw'idonido, turaza kubibashikiriza uko byose byakabaye. Nyuma yuko kandi murabizi neza ko mu minsi yaheze umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye afise urugendo rumushikana mu gihugu c'Ubufaransa, aho yari agomba kwitaba inama yari irongowe na perezida w'Ubufaransa Emmanuel Macron. Ikaba ari inama yagomba kurabira hamwe ku mutekano uhagaze ngaha mu karere k'ibiyaga binini. Iyo nama yari kwitwabwa na perezida w'u Burundi perezida Evariste Ndayishimiye ndetse na perezida w'u Rwanda Paul Kagame ndetse na perezida wa Congo Antoine Félix Tshilombo ndetse na perezida wa Togo. Bakaba bagomba kurabira hamwe ku mutekano uhagaze ngaha mu karere k'ibiyaga binini na cane cane mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Congo. Ico gihe rero hatangiye kwaduka icuka kibi kivuga ko perezida Ndayishimiye agomba gutembagazwa, aho abajenerali bakomakomeye ngaha mu butegetsi bw'u Burundi bari bateguye umugambi wo kumutembagaza. Ico gihe rero perezida Ndayishimiye umuntu wa nyuma yaciye afata ingingo yo gusubika urwo rugendo ro kujya mu Bufaransa, aca avuga ko atagomba kujyayo bivanye n'uko bagombaga kumutembagaza. Uyu munsi rero kw'igenekerezo rya gatatu mu nyonyo uyu mwaka nibwo perezida Ndayishimiye yarafashe urugendo rumushikana mu gihugu ca Tanzania, aho yaritabye ibiganiro byo kwimika perezida wa Tanzania Samia Suluhu Hassan yatoreye kurongora ikiringo ca kabiri co kurongora Tanzania. Kuri ubu rero amakuru dufise ku rubuga nuko hoba hari ibiriko biravugwa mu Burundi ko perezida Ndayishimiye yamaze guhabwa agasopo ko atagomba kugaruka mu gihugu c'u Burundi, bivanye nuko bamumenyesheje ko igihugu camaze gufatwa. Ibi rero bibaye nkuko Petero Buyoya nawe yabishikirijwe ubwo yari yagiye mu nama nyene. Ibibaye kuri Ndayishimiye ni nk'ibyabaye kuri Petero Buyoya, bigaragaza ko rero ubu ngubu igihugu c'u Burundi naco camaze gukabwa no hamwe mu majenerali bakomakomeye. Aya makuru tuza kubigaruka ko ku buryo bw'idonido tubandanye tubashikiriza. Turaza no kunyarukira Butanyerera, tubabare ko Buramatari Jean Brigade de Police Victor Segasago asaba ko igisata kijejwe iby'ubutare ndetse ariyo OBM gikorana n'abajejwe intwaro mu kwagiriza mu kurwaniriza hamwe ishorwa ry'ubutare mu nzira zitemewe n'amategeko. Ibyo nabyo turabishakiriza ku buryo bw'idonido uko bihagaze. Turaza kubinyarika kandi mu yandi makuru tubagereye ko abadereva bahamagarirwa gutanga amakuru iyo ngo babonye abantu batwaye ibiteye amakenga. Aya nayo mu kanya ku buryo bw'idonido turagaruka tubashikiriza. Ico mwebwe ndabasabye mubanza mutibonde suivre paketaje ndetse s'abonner kugira ngo muze murabambye kubona notification zijanye n'amakuru mashasha tuzomaze gushira kuri nomonesha ko yanyu mukunda cyane Imwe Rudende ya Isange TV. Ishene iba iri ko bashikiriza mu kuri ibiganiro biba bigezweho kandi biba byakora mutohoza muri rurimi rw'ikirundi. Reka rero amakuru yacu ku buryo bw'idonido tuyatangurire kubiko biravugwa mu gisata cijanye na politiki, aho tugiye guhera mu makuru y'iravuga ko perezida Ndayishimiye ubwo yamara kugera mu gihugu ca Tanzania yaciye yandikirwa ikete
rimumenyesha ko atagomba kugaruka mu gihugu cy'u Burundi kuko igihugu camaze gufatwa. Mu gihe kandi Perezida Ndayishimiye yari yafashe urugendo rumushikana mu gihugu ca Tanzania, aho yari yitabye ibirori byo kwimika Perezida wa Tanzania Samia Suluhu Hassan yari amaze gutsinda amatora yo kurongora ikiringo ca kabiri igihugu ca Tanzania. Mu gihe kandi n'ubundi mu minsi iheze hari havuzwe amakuru avuga ko Ndayishimiye ubwo yagomba kugira urugendo mu gihugu c'Ubufaransa yitabye inama yari irongowe na Perezida w'Ubufaransa Emmanuel Macron, yagomba kurabira hamwe ko umutekano uhagaze ngaha mu karere k'ibiyaga binini na cane cane mu buseruko bwa Congo. Yari inama igira ngo irabire hamwe ko muri Congo bihagaze, ikaba ari inama rero yari kwitabwa na Perezida Ndayishimiye ndetse na Perezida wa Congo Antoine Félix Tshisekedi Tshilombo ndetse na Perezida w'u Rwanda Paul Kagame. Ikaba rero yari inama igira ngo irabire hamwe ko umutekano uhagaze mu buseruko bwa Congo. Ico gihe rero Perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye yabonye inkuru itunguranye bivuga ko hari umugambi wo gushaka kumutembagaza, afata umwanzuro ku munota wa nyuma w'uko atagomba kujya mu gihugu cy'Ubufaransa ngo yitabire iyo nama, birangira rero atagiye mu Bufaransa. Ariko kuri uyu munsi kw'igenekerezo rya gatatu gitugutu mu nyonyi y'umwaka nibwo Ndayishimiye yafashe urugendo mushikana mu gihugu ca Tanzania, ubwo yari yitabye ibiro byo kwimika Perezida wa Tanzania Samia Suluhu Hassan, ari nabwo rero General Prime Niyongabo ndetse n'abafatanyije kurongora Burundi baciye batangaza ko Perezida Ndayishimiye yatembagajwe kandi atagomba kugaruka mu gihugu c'u Burundi. Kuri ubu rero Ndayishimiye ari mu gihugu ca Tanzania ndetse n'umuryango wiwe bamaze kumushikira, kuri ubu ngubu bakaba ariho bahawe indaro. Kuri ubu rero Uburundi bukaba bwafashwe n'abandi ba generali, kuri Ndayishimiye akaba yamaze kubogozwa. Reka rero tunyarukire mu yandi makuru n'ubundi kuri ko yavugwa ngaha mu Burundi. Reka tunyarukire Butanyerera. Buramatari Jean General de Police Victor Segasago asaba ko igitanda kijejwe iby'ubutare OBM ikorana n'abajejwe intwaro mu kurwaniriza hamwe ishorwa ry'ubutare mu nzira zitemewe n'amategeko. Buramatari w'intara ya Butanyerera General de Brigade de Police Victor Segasago yasabye abajejwe igitanda kijejwe iby'ubutare OBM gukorana hafi n'abajejwe intwaro ku nzego zose kugira ngo bafashanye gucungera neza ico gisata, bityo ngo hatuzwe bimwe mu bikuboneka uwo wese ngo yoza ashaka gushora no kwimba ubutare abicishije mu nzira zitemewe n'amategeko. Ibyo yabishikirije kuri uyu wa mbere igenekerezo rya gatatu mu nyonyi y'umwaka mu nama y'umutekano yahuje indongozi z'intara, abajejwe umutekano n'ubutungane hamwe ndetse na ba musitanteri b'amakomine agize iyo ntara, harimo ndetse mbere n'abajejwe igisata ca OBM mu ntara. Mu gihe kandi yari aramutse asigura amategeko agenga ico gisata, Nyandwi Vitali harongoye igisata kijejwe kuraba iby'ubutare mu karere k'uburaruko yibukije ibiri mw'itegeko nimero 1/19 ryo kuri wa 4 Nyandagaro mu mwaka wa 2023 rigenga ubutare mu Burundi. Amenyesha kandi ko ata muntu canke koperative yemerewe kwimba ubutare atabifitiye uburenganzira bwemewe n'amategeko. Mu byashikirijwe na ba musitanteri bavuze ko hakiri ikibazo c'amakuru adahagije ku ubutare bw'imbwa mu bibanza bitandukanye n'ingene ububa buri mu ububiko bungana. Kubw'ibyo kandi Buramatari General de Brigade de Police Victor Segasago yasabye igisata ca OBM gukorana n'abajejwe intwaro ku nzego zose kugira ngo baze baronke amakuru y'ukuri kubijanye n'umwimbu w'ubutare, bizafasha kandi mu gucungereza neza ico gisata ndetse no gukingira ubutare buba bwabonetse. Uyu muyobozi kandi yasabye ko abajejwe intwaro bashikirizwa intonde z'amakoperative yaronse impusha zo kwimba ubutare kugira ngo ntihagire abayikika mu kiza ngo bagume bakora buryo butemewe n'amategeko canke ngo barenge ku masezerano aba ari mu mpusha igihe ziba zimaze gusora ikiringo. Mu gihe nyene ziba zimaze gusozera ikiringo.
Naho mu Burundi ho abadereva barahamagarirwa gutanga amakuru iyo ngo babonye abantu batwaye ibiteye amakenga. Ishirahamwe ryo kunguruza abantu n'ibintu Atarabu ritera akamo abadereva bunguruza abantu n'ibintu gutanga amakuru kubajejwe umutekano canke muri iryo shirahamwe mu gihe ngo babonye ico biketse nk'abana basa nk'abajanwe mu bindi bihugu canke gukoreshwa ibikorwa batarakwiza imyaka. Charles Ntirampeba umunyamabanga mukuru w'iryo shirahamwe avuga kandi ko vyofasha mu kurwanya urudandazwa rw'abana rwimonogoje muri ino misi kuko abo bana benshi bunguruzwa n'iyo miduga bavanywe ku mitumba bavukako. Ntirampeba yamenyesheje kandi ko abadereva basanzwe bazi ko babonye igiteye amakenga nk'isakoshi canke ibindi bihutira guhamagara abajejwe umutekano bari hafi kugira ngo basuzume ivyo biteye amakenga akabazaba gushira imbere umutekano w'igihugu kuko ari wo gutangura muri vyose. Akabasaba rero kuja baratanga amakuru mbere yuko ibintu bigera akure nk'uko yabandanije abitomora, kandi agasaba n'inzego zijejwe umutekano ndetse ko bokorana kugira ngo bajye baratanga amakuru y'ibiriko birakogwa mu gihugu kandi kugira ngo bakingire umutekano w'abanyagihugu cane cane abo bana baba bariko barajanwa mu rudandazwa ruba rutemewe n'amategeko nk'uko n'ubundi yabandanije abitomora. Naho amavuriro yose mu Burundi ngo arafise itegeko ryo kuvura umurwayi azanywe kwivuza aremvye canke yagize isanganya, ivyo kumusaba ikarata yo kwivurizako canke kumurihisha bigakorwa inyuma y'amasaha 48. Ubushikiranganji bw'amagara y'abantu Ridwan Baradahana yashikirije mu nama nshingamateka yo kuwa 20 Gitugutu y'umwaka aho yariko yishura ku kibazo y'abashingamateka. Yamenyesheje kandi ko uwubonye ikosa ryo kutakira umurwayi arembye canke yagize impanuka kubimenyesha ku nimero y'ubushikiranganji w'amagara y'abantu canke y'umunyamabanga ntayigayezwa muri ubwo bushikiranganji. Ivyo biri uko mu gihe kandi abaganga bo ku bitaro vya Rutovu biri muri komine Bururi baraye bankiye buramatari wa Burunga kwakira abakomeretse mu isanganya ryabaye kuri uyu wa 2 Munyonyo uyu mwaka hafi y'ahari ivyo bitaro. Mu gihe kandi buramatari w'intara ya Burunga Parfait Mboninyibuka yari ageze aho habereye iyo sanganya yaciye anyarukana abakomeretse ku bitaro vya Rutovu, ariko abaganga baranka kubakira bagasigura ko badashobora kuvura umuntu adafise agakarata ko kwivuriza ko kazwi nka akamo. Buramatari yamenyesheje kandi ko yabinginze ngo babanze babakire baravyanka atako asaba n'umuduga wunguruza indembe ngo abajane ku rindi vuriro navyo nyene baravyanka, niko guca wenyene abijanira mu Rutana aho bariko baravurirwa kuri iyi saha. Parfait Mboninyibuka akavuga ko bakoze ivyo bategerezwa kubihanirwa kuko ngo kubona abaganga banka kwakira uwagize impanuka binyuranye n'akarangamutima ku umwuga wo kuvura. Aho rero akaba yabishikirije avuga ko ivyo bintu idasiguritse.
Reka rero amakuru yacu yo mw'iri joro tube tuyasozereye ngaha, gusa turaza gusubira mu makuru araza kuba agezweho, n'ubundi haba ari amakuru muba mushikirizwa n'imboneshakure yanyu mukunda cane inkuru ndende ya Isange TV, ishene iba iriko irabashikiriza amakuru n'ibiganiro biba bigezweho kandi biba vyakora amatohoza mu rurimi rw'ikirundi. Reka rero mbakengurukira mbashimiye ko mwari kumwe natwe mu makuru n'ibiganiro turiko turabashikiriza mw'iri joro, tuzosozereye ngaha tuza gusubira mu makuru araza kuba agezweho mu gitondo, gusa mwese mutonde suivre pakaza Genesis Sabone kugira ngo tuze turabana amakuru n'ibiganiro tuba turiko turashikiriza umwanya n'umwanya kudomoresha kuri yanyu mukunda cane inkuru ndende ya Isange TV.